ije saki nimbo isake ni muhira muri sake mukavuga by'amasake sivyo ndafise ahantu nagiye ku rubanza vraiment isake habuzemwe akantu kamwe murabizi sivyo wa muhungu acafatara haguruka aragenda none namwe bwe nimwihanure kuko ije sake siyo muzorongora ije sake bayiguha gusa ku cubahiro. Bakunzi ba Samy-well TV turabaramukije cyane mumeze neza murakomeye turabaha ikaze cyane muri kino kiganiro tugiye gusangira muri no mwanya ndibaza neza yuko ushobora kuba uri mushasha ugiye ku murongo kugira ngo ushobore gukurikirana ikiganiro cyacu turagusavye bwa mbere bwo banze ugire subscribe ni s'abonner kugira ngo dushobore kugusangira kino kiyago iki kiganiro kidasanzwe. Ejendi DJ ngurutse kuri microphone ya za Samy-well TV. Reka tubanze duhereze ikaze aba bashitsi bahire baje kutugendera muri salon za Samy-well TV kugira ngo dushobore gusangira ijambo. Reka mpere mu buryo bwanje turabaramukije. Yego. Mugirageze uduza kajwi murakomeye? Yego turashaka. Murashaka kwitondora? Ntozaza kwafa. Kazina kumenya nigakwiye Zainab Pafa. Okay. Reka tuje ku rundi ruhande mumeze neza? Safi sana. Bashaka kwitondora? Asanzwe kwitwa Samy-well najya abavyeyi najya kazi kanje di brown bongo zari unacheka nini mtoto akazi kamisi yose abasanzwe nkina mareresi murakoze ego namwe yego murakoze kutwakira namani twakwizera Valence ushaka ko kwamamaza abashinyo. Okay, murubatse ndubatse karibu cyane muri Samy-well TV. Namwe murashaka kwidondora abakunzi bacu ba Samy-well TV bari baradukurikirana. Bon murakoze nanje nitwa Barayemera ariko ndi Islam sanze nitwa Ahmad yani Rashid Asma kwa misi yose ndi electricien enchanté. Uravyutse wumvise ku radio mu gitondo kakare baratangaje bati kugeza ubu désormais inkwano irafuswe. Icitwa inkwano ikizoswa kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi zo vyakira gute duhereye atubaze duhere kuri mwebwe kumburengira mukuri abandi. Bon birashitse nkuko bubivuze birashitse baratangaje bati inkwano irafitse ariko mu Burundi gusa canke mwisi tuvuga aho duherereye ni mu Burundi. Okay, kwera turabarundi inkwano icitwa inkwano singa mu Burundi honyene uko biri kose numugirwa ugirwano heshi cyane muri Kongo barakwa, Tanzania barakwa, East Africa barakwa, barakwa meme Europe barakwa. Nashatse ko dutembura ku kantu gatoya. Okay, ko bukeye twumva bati uburongozi bwacu ati inkwano yafuditse. Jewe sinoja mu bababara kandi sinoja mu baryoherwa kuko ikintu c'inkwano kuba carabayeho gifisaho cavuye kuba kihari gifisaho cavuye ariko ikosa jewe ntemera nuko inkwano cabaye kudandaza abakobwa. Gute? Abavyeyi baravyara umwana w'umukobwa bakura bamubwira wewe tuzokwesha tuzoronka umukwe ibintu bizogana zoronka umukwe atomboye rero akabagwiza akaba afise nka batatu. Hari imiryango imwe igumi hano iharura ko hajya hafise ubutunzi hari adafise amahera kuri uyu muri hafise ujya ni mwiza bazoma twaniriyo byo bazoma remiyo. Okay kandi twama twabibonye hari ahantu ushobora kuza gushima umukobwa mukumvikana mugakundana washika kudodora abantu bakabwira ati utaduha miliyoni 3 umukobwa wacu nutwara ati uraza amafaranga twatanze ku ishuri uraza ngire twamureze kuva kiri umwana ije twamugabo rero bidusubiza ni uko abivuga niko mubyumva mwebwe. Reka wowe byumva gute? Ibyavuze sivyo gute? Kubera twakuze kuva kera bakwa abakobwa babakwa kugira agende kubaka ingo zabo sivyo. Hama ikindi naco jewe mbona sivyo nihova kubera abo bataye imico y'ikirundi n'umuco
ni umuco kuva kera wamye ni umuco ni umuco wamye uhari kuva ku basogokuru gushika na n'ubu tegereza kunogerereza urumva urya aravuze ikintu ngo abamama ngo basigaye bavyara abakobwa bakavuga ngo na mamari basigaye bafise sivyo ariko arabesha kuko inkwano n'umukobwa n'umuhungu bavyumvikana mu sivyo si umuvyeyi canke sinde oya sinabeshe oya mwarikundaniye umuvyeyi ntashobora kuvyinjira oya ivyama vyateye sinabeshe ariko mbabure sinamucirije oya nta ikibazo rero niko ubibona sinabeshe igituma ntabeshe reka nce ndamubaza hoba hariho igiciro kingana gute c'inkwano kizwi n'amategeko umuntu atorenga oya sikuvuga ngo kizwi n'amategeko sivyo umukobwa n'umuhungu niho baraba ingene barondeye rega bunyene hama gacavuga ati yambo jana ya mahera muhira aya naya kandi mwebwe hari ibintu mutiyumvira ajya mahera y'inkwano ujana muhira sikuvuga ngo na mahera y'inkwano ngo azo ajya mahera kora rujya rubanza nyene kandi kuva kera hoho ubu si nka kera ajya mahera yari yande erega ubu harahera araguherera we Jewe ngene ndakibona ikintu kijanye n'inkwano muri make mvyutse mu gatondo nkumva ku radio ati leta y'u Burundi irahagarikije ikintu kijanye n'inkwano je ku ruhande rw'iwanje sinzi abandi uko bovyakira je ku ruhande rw'iwanje nobona yuko bakoze ikosa rinini ati iyo bikosa kubera iki urabona umwana w'umukobwa ahanini agira kwigenga runtu bivanye n'iyo migirwa ihaba yo gukwa kuko urabona birashika umukobwa akagenda ku muhungu bakabana mu gihe rero ivyo vyo gukwa bitahari haca haba bwabu tuca tuyita ingeso mbi yuko umukobwa ashobora kwigira ku muhungu bavyita kwigemura mu kirundi ciza akigemura umuryango ntubizi urumva umugano ubu barigemura niba oya ubu sinka cyane none ubu ntabari uza wumva ngo supe ngo yaraye ngo vyaraye biheze ubu yigemura imiryango ishigerageza ingene yo kwegerana bakaronderana bakaraba ico bakora hagati yabo kugira ngo bamenye ibintu bigende neza abana babo bakora ibintu bimeze neza biciye mu muco mugabo mu gihe ho batangwani hari umukobwa yo kwigenza uko yishakiye ugasanga ibintu vy'indero byoca bititura none gatoyi hariho tarahereza ijambo ariko none muvuga iki ku kijanye n'ugwaruka canke imiyabaga baba bageze kugira ngo bashinge ingo zabo bavuga bati twebwe ubu biraturemera ntugira gutegura mariage wongere gutegura amafaranga y'inkwano ayo mafaranga vraiment il faut qu'on supprime bayakureho hanyuma igikuru nuko mwebwe mumva yuko mwiyumva namwe hanyuma mugashinga ukaguma wowe vyibaza kwiki hari ico ufise uvuga shingira Imana yakuvugiyemo usanga ivyo birabaye hamwe cyose no kwigusiradi inkwano nive wabonye ivyo none ko ndare ko mu kibazo ariko umuco umuco ucize abantu abashende barababaye cyane ntibarongora kubera ubwo gutinya inkwano kandi sinase ko inkwano iva inkwano twite agashima ariko tworohereza muri make kabaga sembore bakuzanire sec bill erega mwebwe hari ibintu mwiyugaramwo mu mitwe mwebwe mutanga inkwano sivyo mumenye yuko ajya amahera mutanga y'inkwano sivyo ari yakora urubanza niyagura ivyombo niyagura impuzu niyagura ibirato none ayo mahera muba muyahaye abavyeyi bacu canke muba yareka share inkwano iraguma jewe numvise ati iradiyo ati mu gatondo ati inkwano iravuyeho nuca mfata ka browd nkugura kanza kamwe nkando akoma amashi izgo ngashi oya urazi igituma ati gute ndazi igituma ariko arabivuga abivuga kubera iki urazi igituma ariko arabivuga urumva ariko arabivuga kubera ngo yimirije ngira gutanga iyo yari yimirije gutanga inkwano yumva biramuremereye yumva ngira biramuremereye arabuziyaje ahubwo rero no namudugiriza nkamubwira ni miliyoni 4 kubera ariko atuma nabandi bakobwa bagenzanje batokobwa kubera kandi cyo tuvuga abarundi ko baratwumviriza agaca muhira oya umva oya abarundi baratwumviriza muraraba ni muremereza abana ni muremereza abige none mungu iyo mvi umundi murakundanye barikundani nisi vyaba vyabaye
umutega avuga ati genda ibaze muhiri wanyu amafaranga n'ugukwa ivyo ibintu by'abavyabaye abantu benshi ukumva ati ati genda ati atazi n'imiliyoni zingana uko ntazokura ngaha mbega ndakubaze sivyo izo miliyoni ko uwo muntu ngamwe mikundaniye mwogene ko konyene mwoze kurasha ibindi none ngomba ndakubaza ikibazo oya hera mugabo none reka twagaruke none ni ikibazo cy'igitigiri cyangwa ni ikibazo cya symbole kuko inkwano si kiguzi aho mpagaze rero ni ikibazo ingene mpagaze yuko byabaye nk'itegeko watazanyaya awere uvuga uti nabozana desamire ntabwo oya umva ndakubwire twikundaniye none nokwemera kuko mba ndagukunda n'umwumvikano erega mwebwe hari ibintu mutazi sivyo umuhungu arashobora kuvuga ati jewe sheri ndonse amahera ya naya sivyo mama wawe ntashobora kukubwira ngo genda umubwira aya naya mwavuganye n'umuhungu yuko mufise amahera ya naya kuko mama wawe ntazuja kukubakira nimwe muri babiri muzotangura ubuzima bushasha rero icyo kintu muri ko mavuga ntakiri oya avuga ati nibigumeho mugabo ntibibe conditionnel ngo mpaka amahera ya ayo rose uyatanga uko ubumumvikana bwari abandi bavuga bati no twe dukeneye yuko bakureho nyene hama tuze turitorera je byovaho urumva imiryango imwe ariko avuga je byova aratinya apana kushaka kubikora nka commerce ukamenga umukobwa wiwe akumva ko hanaka yakowe aya bashavuga ati rero ku mwana we wanje bazotegerezwa kurenza ko ayangana kugira ngo umwana we wanje agira icarushije naka sivyo imiryango yari kwikuraba ahubwo abavyeyi bari kwikuraba mbega umwana wacu agomba je hehe uwo muntu agira mwake n'indembe ni vy'ukuri aho rero twagiyemo ibango umanje gutangura ngo mbega agira je ngo mbega nindagira mwakire abandi bavuga ati jewe bana jeka ya gasore jewe je nangire hariho abahungu ushobora gusanga afise imyaka mike mugabo ugasanga amaze kwigira ingo zirenze zibiri zose zisambuka cyangwa bivanye ingeso hariho ingeso usanga z'umuntu atarizo ukabona ati umwana we wanje agomba agwe mu manga uravyumva kuko urabona abakobwa muri make bobo ubwabo nta kintu cyo gukunda kwa cyane bafise barakundishwa shobora kuza nubwo mba mvuye kuyiba abantu nkubise ubuhiri nkamugurira ico kintu bijya byose abakeneye mu buzima mu mutwe akaca yumva nivyo oya sivyo arakoreshe sivyo urazi gituma ivyo bintu uvuze sivyo iki ngo umugurikiye oya sivyo abakobwa ibikina kubera ntuvuge ngo abakobwa kubera nivyo bintu byo kuvuga ngo mama wanje ngo yoshora kumbwira inkwano sivyo nkaca ngenda kubwira umuntu si bose hari umukobwa ashobora kumvikana n'umuhungu n'uwundi atashobora kumvikana n'umuhungu rero wewe ivyo uvuga ngo abakobwa ngo bagura ikintu ngo ibikine oya mugabo urazi ubu ingene bigenda ahenshi mu byo tubona ko twese turabarundi turabona ingene ibintu bigenda uramatswe ko hamanza kuba kantu ka mujuwano umukobwa n'umuhungu bakavugana ngo umuntu ni wungu ufisa ngaye none sivyo wagenda ngo bikoze nyoko cyangwa se oya sivyo ati rero afise umuriyoni ndashobora kugira icyo mvuze kuri icyo kintu jewe uriya mutoyi wanje muntunge sinamushigikiye ijana kwijana ariko ku ruhande rumwe ndumva amakenga kandi ayatabura amakenga yabo n'ubwoba bwabo kuko ugerageje ukaraba mu miryango uko biri isaha ntiduhishanye dushire ku mugaragaro abarundi baratwumva kandi baratubona kandi barazi ivyari byo biturimwo barabizi inkwano ku bantu benshi yarabaye nk'idiri umukobwa amaze kuronka bakundana hoho ntabakundanye n'uwitwa mu vacances araba mama kamubona agashika ajya muhira pa 50,000 canke yagezanye ibiro 5 by'inyama buko avuga ati uyo nuwo mukwe nuyo yatonda hajya nakaduga ho kamenya ko arakiwiwe cyangwa ko afise nk'inzu nkazingahe hari yanye ati umukwe nuwo nyene mugabo nawe ntiwavuja mbari kuko none gashaho uvuga iki ku abavyeyi nabo bavuga bati cy'umwana wanje agenda niteka cyo nyene nuko ariteka ntamara amazi uhana twarinda ngaha cyo ayaronka atayaronka nkeneye guse yuko agenda nyandikishiriza umwana anyandikishiriza umwana
gusigura ukuntu uciye kure muri make ku kintu kijanye n'inkwano kugihagarika ntivyari ngombwa ahubwo icari ngombwa nuko imiryango bari bakwiye kureka bakayaga abana babo b'abakobwa ugasanga umenga ni commerce binashobotse bakabafasha kugira ngo biyagire ugasanga nk'ubu urashobora kuba ufise amahera y'urungano runaka umukobwa uramukunda n'umukobwa aragukunda murafise vision muri mwebwe hama harageze igihe muvuga muti rero nk'ubo byane ntagucire mu wowe ufise umukobwa wawe ugira ngo wowe ntiworyoherwa nuko ubonye umuntu yaparitse benzi hajya jewe ukuntu meze ukuntu niyumva we nivyo uryoherwa umviriza si imiryango iyo ariyo yose ikora ivyo bintu vyo gushaka kugira inkwano idiri oya si yose nuko atari yose ni nkuko nanje ushobora gusanga na partner umuryango wanje urugo rwanje n'umufasha wanje rushobora kuba kwa partner muri abo badashaka kubigira commerce nukuraba bavuga batabana n'ibibani abana bunzu bumwe bakundana hama mukaba erega nawe ni nyenda muvano ya byose bamanza kuraba mbega zameze gute yasobetse atunda niyo mpamvu hari ibyo muri wacu kanati asubire kubura ahantu yagize ingorane wacu azokunda amata ngorane ntunge sinzi ko ruba ntangorane yagiye aratinya sindabizi ko yubatse ariko ashobora gusanga afise ubwoba kuri iyo kijya kintu wavuze ngo uparkinze imodoka ngo ukazana ngo raso abavyeyi bashaka ibiryoshe bashaka ibintu bimeze neza sivyo ariko ndababwira ikintu kibe natwebwe turabavyeyi sivyo shaka mvuga ikintu kimwe ndababwira yuko gukunda amahera ntiwibaze imbere bizogenda gute ivyo bintu sivyo byo bavyize duhanuriye mama wawe jewe mama wanje ahari kugira ngo ujye muteye wacu niyaza ntazohava muhabura mama wanje yavuze ati sivyo mwana wanje je narakureze sivyo kandi uzogenda kubaka ahandi uzomara imyaka n'iyindi sivyo imyaka n'iyindi sivyo rero je uzompa 300,000 kubera nanje ndubatse numvikano kubera ibyo bintu muvuga ngo ego hariho abavyeyi bameze ukorera abo bavyeyi bameze uku nibihanure kuko umukobwa n'umuhungu nibo biyumvikanira bo nyene kandi nibo bazomenya imbere ingene hameze sivyo rero je ntaguciriyemo muri iryo jambo uvuze ndashimira mabukwe ndamushimira cyane ndamukengurukira mabukwe cyane je turi imitwe itanu siko imitwe itatu dusa harimo umumenyesha makuru natwebwe ngaha ruhande tubaye abantu batatu twe turi kuri iyi kote amamwe muri kuri iyo kote twe turubatse mwe ni mutaruba muracari ko murabitegura ndibaza kuko nabibonye wakoze ibihumbi amagana twaribo aha turi imitwe itatu wewe 50 twebwe nimwabishira mu biro turiteguye tuzobibaza twasambira muri twebwe nyero subiri kwanza atakuta mdomo urabona yabwiye ikintu kimwe kuvuga ati ejo bimwe namarami umva kuko bihereye aha muri studio bihereye aha muri studio kubantu ibiki none basi umviriza reba bibuke ko abanyarusaku baza kubaza bamukoya ngahe amajana 3 none bazonyubakira bebashajya ntibashobora kunyubakira je bebashatugireko je nshireko 10 ngaho ariko rero oya cyashira 50,000 ngaho ariko tuvuga era oya maza kubiriza sivyo papa jinyo dukora kino kintu rero urabona umuntu akoje cyangwa amajana 3 ni umufungo kumvikana agenda kubuntu si kuvuga akagenda kubuntu rindira wumviritse rindira kuko ujya muntu mu gihe je nanje kumutana mu kwayo cyangwa 3 cyangwa ijana
ireka uvuye mu bantu oya rindira acha kubavuga ngo Samani ya mwanamke huyu oya ahubwo nari nibagenda ariko wumvirize oya rindira nakubwiye amaja ahubwo nari nakubwiye papa wanje nawe yambwiye ati mwana wanje papa yambwiye ati mwana wanje umuhungu azogutwara sivyo nzobaha imihezagiro azoza n'umusafu asoma gaki agafana Pepsi kumva ni fana sawa umubwirira afata akapana kwiboti urumva umusafu wonyene awuzane kubera nimwe muzoba mwumvikanye kuko abana banyu muzovyara nimwe muzomenya ingene bazoba none gasha afashe yabahera yose arononye ngo ni inkwano 3 miliyoni 5 miliyoni 6 urumva none izogenda rega mugabo tuhagarutse ugiye kuraba n'ubundi nivyo rega nasho gukwa ni miliyoni 5 akakujya akagura akayazana yose ameze neza akazana ibintu by'ibitafari agashiraho mugabo urumva mugabo nibisigura ngo aca agenda ngo umuntu agaca agenda ngo free ushobora gukoresha ishavu biva nayo yatanze ati ndayapfuye jewe abantu bose bariko baranyumva namwe bwe nyene muri ngaho sivyo uko nofuma ndongorwa n'umuhungu afise amahera nkabura amahoro mu nzu afise imodoka nkabura amahoro mu nzu ntabonke ne oya nivyo vraiment nzokwibereho uko nyene mais c'est vrai ego nzobeho uko nyene jewe byari ndafa passer rumvise none sivyo unaona sasa yuko none sivyo jewe ndafa passer mushiki wacu birashoboka ko hari ukuntu yipanze ku ruhande ku gafuko kuko amaze kuvuga ati uyafise ntawe nkeneye uyafise ufise imodoka ufise inzu ikindi kiko Uzimenya nawe. oya sikuzimenya nishakira amahoro jewe nkeneye urukundo sivyo naho noja irengarenga hata kama tukishindia tembele ni sawa lakini maelewana natakiwa ni nyumba sio eti mahali mengi nipige nende nyumbani fisikina lingaha alimevimba kama nini eti ngo nimeolewa hano abavyeyi bamwe bamwe ariko gatoyi naguciriyemo na jewe je negitse kumva la fois passé umuntu umushinga amateka ngaha muri bihugu vya hanyene by'ibituranyi umushinga amateka yarahagurutse kandi n'umudamu arahaguruka mu namashinga amateka arasaba muri assemble dusaba yuko ikintu citwa inkwano singayi wacu ayo ni muri bihugu vya bibaye dusaba ko inkwano vraiment ari bishoboka boyikuraho kugira ngo bireke kubera igitsitaza ugwaruka kugira ngo rushe gushika bamaze kumwana abakobwa benshi yabuza abamukwa ababa aho kwikura Mugabo naho nifa kuraba abantu kuntu kubalansa kugira ngo umuco nutazi kuyikuramo ahubwo ni kubwira abavyeyi ayabonetse basi bavuga ati ayabonetse baremereze ni guhanura ahubwo abavyeyi bo bameze turaba nico kintu navuze kuva mu ntango urashobora kuvuga ngo inkwano ntihari inkwano yabaye ukashusanga abakobwa bagenda bariruka mugabo ikintu gikuru hajya abavyeyi baba bakeneye je abavyeyi hamwe ndabashigikira mugabo ndeka kubashigikira kubyo gushaka bonyene ko bokwicira aho bashatse ko bija abari kubica bija nayo handi gusa igikuru umwana w'umukobwa ni vyiza iyo mugabo rero ariko nahandi twagaruke rero oya ntabacirimo ariko nahandi twagaruke murabona we nawe utemeye gukwa uko nyene ugende nta kundi ntuvuge ngo urondera ama mariage ngo urondera ngo ibiki ngo uterekegwe mbe murazi uzoterekegwa gute utatanze amahera bishoboka ahantu havuye imiliyoni z'inkwano muri komite ya mariage umukobwa ntibigera bamubaza ngo ufisa ngahe babaza umuhungu mwibuke ariko nawe umviriza basha tuze tugenda pole mwibuke yuko nawe ushaka guterekegwa ugomba kurya ijya sake ijya sake ni mugomba mukavuga by'amasake sivyo ndafise ahantu nagiye ku rubanza vraiment isake habuzemwe akantu kamwe murabizi sivyo wa muhungu acafatara haguruka aragenda none namwebwe nimwihanure kuko ijya sake siyo muzorongora ijya sake bayiguha gusa kucubahiro simaka kajya kantu kabe kari none uraza aho bica oya urumva ijya sake kubera ki mutovuga urukwavu none ni kuduhomvya kubera ijya sake tuyaseka nsimire ni kuduhomvya ijya sake nsimire amamugaca muvuga inga gatoyere umva twumvikana numuco urumva uko biri kose je ribaza kugira ngo dutere tuja kurangiza ikiganiro uko biri kose nibaza ko boshira ku munzane umuco ntutembe hama ntihabemo no kunaniza
hama nawe ukaba ugomba ibintu dorix bisa neza ibikitanga amahera nakundi kubera baguvuze ati je banterekera icyo bita guterekerwa uratanga amahera amahera aragenda arahatikirira abavyeyi benshi ubu uyakwesheje agaruka kugira iki guhomako none gasha ugomba homeko rero uko budasha kubaho mako ni mugende hari igihe nawe umuvyeyi bavuga ati nanje ngomba iteka nanje nikindi abarongora jewe nararongoye abarongora arabe neza kuko hariho n'intara zo hambane ngaho iwacu reka abo barongora ubabwira hariya bari komakomeye ndabaza nkumvisha nabo turi kumwe ariko n'abari hirya baratubona na cameraman aratubona nawe nyine aravyumva ntararongora n'abaracara mu jera shusho kubyukuri turabe neza hari intara akazi cyane kuri ivyo bintu akarorero kira ntara yose yafise uko ibayeho ikavuga iti je mpagaze gutya aha mu kibitoki mwana wa mama utazi yuko ufise nk'inkoko uzoza uragaburira umukwe agutembereye hajya mu kibitoki hajya hirya uzogende wipanze uzi ko ufise inkoko mu rugo kuko umukwe wawe uzi ko ufise umukwe wawe mu rugombo aje ho gutemberera muhira ayisange ihagaze kwa kunira wa muntu wa gutya ayifungura umukobwa wa hariya nawe ni original ariko niyazi wawe gasanga nta nkoko ntaki hariya mu gitanda nakare nagiye muhira nta nkoko nasanze ego bakunze Samy-well TV ndumva ikiyago cyaryoshe bimeze neza uba mwavuga bati bimeze uko biwe ariko reka dutere turangiza banahura neza cyane reka dutere turangiza ikiganiro kumbure kugira ngo dukurotire ikiganiro icyo duhuriza ko nuko uko mwe mubibona mu majambo makicane nk'amajambo 3 gusa reka duhere ku gitsina gore jewe saba sivyo abavyeyi bose bariko baranyumva bambona sivyo gukura inkwano ntibiriho ahubwo ni mwihanure mwikewuke mumenye yuko irya nkwano sivyo irya nkwano atari kiguzi murakoze cyane sivyo irya nkwano atari kiguzi ayabonetse bayazane nimba ari 500,000 nimba ari 600,000 nimba ari 300,000 biravana n'uburyo bw'umuhungu hama nawe uwo muhungu ntarondera ibintu bihanitse ntarondere ya nkoko ya 50,000 ntarondere ibintu bizima umumo wese akajya akamufata uko areha gira amahoro tubariye nawe kuvyumva mu majambo make cyane oyaje ni nkabiri gusa jewe simva ko ni ryarindi nyene ugomba iyo mwana nyine bashaka bayikura kubera utinya Jesu gutinya uratinya ndekera mutoyi wanje yisigure isyo kugopa jane nini uno munsi iyi nkwano mwe mwumva nkwano kandi abisaba bembereza avuga neza kandi ko ntabizo bavyeyi mwumbereza gashinya we rero kuntu bizogenda ikintu mbona hagati y'umuhungu n'umukobwa mbwe nyene bishimaniye nukuri nawe naho itoba uko mwishora kwitanga ayo umuvyeyi usavye nero umuvyeyi nawe hamwe yoba yifuza gateka avuga ati nanje mbona kamariage mwana ako kamariage naho nambwa ati mere imisi na kitu reka tugire mariage basi je uko nipanze kuko jewe mbona je nzobikora kandi ubugeni butegerezwa erega ni procedurale ubugeni butegerezwa kuba bufise aho ari cyo bita erega nuko twavuze inkwano ntitwagiye no kuvuga gusa kugira gupredota icyo bita gusabirema mama ngo mapredo bikije bintu numva kari ubusumano utoje kugira mariage utasavye irembo utagize ntuze dote barariye dote uko nyene gafisa kanoti ntangorane ninda ndende tugabanye sawa reka tugaruke ngaha gatoyi mu majambo make cyane kugira ngo turangize jewe majambo make ndumu papa ndacyari muto ariko ndiko nderekeza ko umuvyeyi ashobora gukwesha jewe muhungu mujene unyumva umunyagihugu kuranyumva mujene ndakuraba neza n'amaso cyane ukumva ko mvise umukobwa ageze kare uje undaba unyegere twivugane twiganirire kuko nanje uko abandi bangiriye nanje niko nzokubwira oya usanga barakuzimvye wewe usanga barakuzimvye ndakengurukira amaboko nyane hanyuma reka turagiritse kwa nyuma kumbura ari ga duce twisonzera ikiganiro jewe icyumviro ciwanje point finale yiwanje nongere ndabishikize abari ko baradukurikirana jewe icambere inkwano iyovaho cyo nicambere icakabiri nkuko uwo mushikaje yari yabivuze abavyeyi bene kuvyara nibo bari bakwiye nabo kwikebuka
bakaraba ingene bakira neza abakuru babo apana kubaniga ugaje usanga n'utwo baguzemo stock ngo bari barariye tuciye twononeka je nuko ego reka tubakengurukire cyane kubona mwashoboye kuheba akanya kanyu kugira ngo mushobe kwitaba isango y'uno munsi muri studio uruganda rwa Samy-well TV ko ntubone byagusa bitera ubwenge buke turabashimiye cyane gose kubona mwashoboye kutwitaba rero turabakengurukiye cyane ego hanyuma namwe bakunzi ba Samy-well TV mariko muradukurikirana mukurikirana kino kiganiro ndizera neza yuko ikiganiro cyabashimishije cyane rero kubw'ivyo rero uwo cyashimishije gose aheze agisangize n'abandi turabashimiye cyane bye bye